Mimi Amarira. Sidi outfit uyistire nukwirateye ubwo. Mana ya kanda gutwa ntuname kirazira ko unama wambaye uku akira kontake muvyeyi. Sidi outfit ndabiri impuzu pe. Mimi nukurateye ubwo muri iyi minsi. Ibintu vy'imyambari. Imana ihabwa icubahiro nukuri. Nukuri vraiment. Iyo wambaye nkuko unya, ni igiki gita kiza muri wewe? Nibuka Imana ikora ku cavu. Nibuka Imana yambika. Kuko hari igihe nabaye ata kwambara ari kibazo. Iyo ubonye Mime, ni igiki kigaruka mu mutima wawe? Ni isho ku buzima bwacu. Wow! Yes, nukunya. Ukabona ni surprise idasanzwe. Yo ararize. Yo aranarize disi. Surprise irafashe. Amaranga mutima baye menshi. Asiye ko vuga ego gusa nta kindi. Nisho cyonyene yamusavye ati eske urashobora kubana nani? Niwe yemeye guca ubugufi arafukama. Wow. Urukundo ruratsinze. Karvashiyo mama we. Isa himbaza. Isa ni nyene. Eko nakubeshe ko ndi ku kazi nawe. Nukuvuga ngo numunsi ntari nzi kuzobaho imisi yanje y'ubuzima bwanje. None cyambona murikwa n'umuco w'inyenyeri nza ndamubona cyavuga ati Mana urakoze. Cyashima Imana. Uno musuje mu birori. Uyumva gute umwana wawe agomba rongoka? Ndabyumva neza. Waruzi yuko bizoba muri kino gihe buri? Oya. Chise yiki nawe none basi cawe cavuga mu cyawe gishaka iki? Cyanzura gishaka iki? None ryari none. Niko mengura bishuhiye mu cyane gusumba je. Bishuhiye nuko abahungu birirwa basara kubera wewe. Oya nibatuze. Batuze Mimi kandi bakwira bose. Hazavamo umwe. None basara afise amahige basi namakenya none. Ayo mahige we yashaka iki? Kugira ngo areme tureme na twebwe abakunzi biyo. None murahangayitse. Biteye ubwoba abakunzi wa African TV vya vrai ni muhangayitse kuba fiko akiri single kandi Mimari nga. Naze kubitubwira kandi none Mimi niba Mimi yaremewe fiko tayari tuzogoaka. Haza mbona twabanye. Yes. Mimi uzigafisa amasoni bikatwa twatukuzi. Uzigafisa amasoni ni kubera iki? Okay. Uno munsi jewe muhiga dora uko na fiko hari ko komateri zirenga amajana 3 bose apana bavuga batera igisabisho ngo ndasabye ngo Imana ibafashe babane. Uba wiyumva gute iyo abantu bariko baratura ibintu nk'ivyo onya? Ni vyiza binyereka ko bankunda abanyefuriza ivyiza. Abantu baranyotewe cyangwa barifuza kuzabona Mimi ari mu rugo rwiza ari kumwe n'umuntu amukunda. Muratubabarira oya Mimi oya sorry oya none kubera kinone bishobora kuba navyo kuko bon mu bisanzwe aragukunda peut-être ari izindi principe gira ngo adakwiza kubera tinukuri pe yakubye abandi ndabire ngo rabira. Yes, welcome ladies and gentlemen. Yes, muze tujane. No munsi sinza guteba. Aho turi kumwe na Mimi Mireille. Misose na manda musanga mu muduga kandi nkaca ngofera. Mimi Amarira. Sidi outfit uyistire nukwirateye ubwo. Mana ya kanda gutwa ntuname kirazira ko unama wambaye uku akira kontake muvyeyi. Sidi outfit. Mimi umaze igihe unyemeze ngene wamba. Muveyo tugenda. Ibaveyo. Oh my god. Ngene gisa neza. Oh my god nukuri basuri naturel. Nubizi. Amasoni rero. Amasoni ugarabasa umuduga basi ingendeshwa yawe. Mimi yugara umuduga wiwe kandi ntawe bawusangiye. Outfit aho ari kumwe n'abavukanyi biwe aboneza yuko Thierry yambaye neza. Turi kumwe n'undi muntu asanzwe yambaye ibijone gusa. Besho yahambo basi. Tembo yabereye kudusumvya. Kariko yaryoshe.
Umeze neza? Amakuru. Umeze neza? Wanasokoje. Yasokoje neza ndababwire embe uwo bakunda. Bamusokoje neza. Batamubonye ntibasinzira. Yo ndi muraririmbye wewe. Yo ndi murayuze. Ndababwire embe uwo nkunda. Ari ku mutima. Bitabira ngo iki? Ramba. Ababwire ramba uwo nkunda. Ramba. Ari ku mutima. Ramba. Yasokoje ne uwo bakunda. Oya uwo bakunda yasokoje neza. Yaririmbira jewe. Wewe. Basiririmbira Kev. Kev. Yambaye neza ariko. Yambo basi Kev. Ko mwambaye neza. Sidi outfit ndabira vre. Ako makuru cy'imyambarire no kuri muradufise pe. Ewe. Urabona oya raba basi bano bantu. Ko badashika. Ndaba mu parking ahead. Uri kumwe nande none? Uri kumwe nande? Abagenzi. Oya twe tugiye mu gapati kangahaye. Nyene uri kumwe nande? Bijanye n'iki? Na mama? Mama muri kumwe. Ngayi Bujumbura. Shush umuryango wose uri Bujumbura re. Betiye ko wavyibusha. Usa neza vraiment. Teri muramutse. Ni grand frère n'imfura yo muryango kwamwe. Ukurikira uyu unyu. Ujye ugira kabiri buri. Ngira kabiri. Usa neza mzee. Umeze neza ariko amakuru yawe yego biratse yego ubusho bw'Ibujumbura buragushikira nawe yego kabisa ni bwishi cyane nico tumena kayibe muri akace gatabuka ashinjwe kama gatamanzura kamaze gutamangura kwese yego kwe wana nakeve ko kaje nako nyine kamaze kuza we yamaze kumenyera igisagara ca Bujumbura berize wento kwiga turavuga yego wowe sagaseseshwa runo oya primasha ingenusa uraboneka yuko hari gihe kumbura usanga utabana na twebwe ngahi Bujumbura Dasanzwe. Nusanzwe nyabuna nusanzwe. Kasugendere. Yes, tugendere mu banza gwacu nyezina. None katazi ko bagrase ko batazi. Nibara nga parking. Yes kwa mimi Mireille manigeni yambaye neza. Ndabiri impuzu pe. Mimi nukuri ateye ubwoba muri iyi minsi. Ibintu vy'imyambarire. Imana ihabwa icyubahiro n'ukuri. Nukuri vraiment. Iyo wambaye nkuko unya, ni igiki gita kiza muri wewe? Nibuka Imana ikora ku cavu. Nibuka Imana yambika. Kuko hari igihe nabaye kwambara ari kibazo. Kubyo vyakugoraga meme? Tamuzu ngira ndinda kwambara ivyo bampaye. Waratira n'impuzu. Kandi nyine none gasha ibihe hari cyo bito. Bere mwegere gato ndakwibariza akantu gato. Iyo ubonye mime ni igiki kigaruka mu mutima wawe? Ni nyisho ku buzima bwacu. Ushaka amaranga mutima menshi. Hana bisanzwe. C'est vrai. Bon, ubisigura gute? Andi sinzi ujya nabisigura. Nyine Imana yabikoze tu. Inyuma y'ibihe byose bibi yaciyemwe uno musi n'inyishu mu buzima bwanyu kandi hari ibibazo byishigeze kubateza. Narigeze kuba ikibazo ahubwo kubibaza neza. Voilà yarigeze kuba ikibazo uno musi n'inyishu. Y'ibibazo bigwiriye ubundi nyine haba hageze ko bikemuka. Wow. Haleluya. Yo jambo rirakomeye. Umukobwa wanje yarakuze. Tugende. Yego. Yes, tujane rero mu rubanza nyezina twambaye neza. Twaryo. Yes, muzere tujane hano onya ni mu rubanza nyezina hano onya turi kuri ozone hasana neza cyane. Yes, muzere tujane tugiye muri surprise inshuti yacu niri kiravyumva tugiye muri surprise ya mutonya wa Mimi. Yes, twaba dushinga hari nyezina Mimi wimba gute basi mutwe ugiye kuromba. Genda babwira ko ni. Kandi babwire ngiye kwibibanga. Hano nabaheba jewe. Turi ready, ube ready. Mama ari. Yes, muze rero nuko byifashe. Nuko rero ndashike none. Ndashike mutu yawe none. Ko mutanyaruka. Turakwega ibirenge kandi dushitse. Nuko ho sinzi ngene yumva muri yo. Neko mutanyaruka. Ize twigere. Mama ingo tugende. Just is her. Wow. Surprise! Yes, nukunya.
ukabona ni surprise idasanzwe. Yo ararize, yo aranarize disi, surprise irafashe. Surprise birangiye ifashe vraiment. Wow, yes, bisa neza nkuko bibona. Akora umukunzi wiwe nawe nguyu ngahanya ahari tayari yaramurindiranye igishika. Wow, nguyu. Oh my god, amaranga mutima aramuti. Say yes. Wow, nguyu onya nko kubona amaranga mutima aramurembeje. Wow, abuzi ngene yifata kuri abuzi ngene. Niko numva nzoga kurira jewe. Amaranga mutima. Oh my god. Amaranga mutima baye menshi. Asigaye ko avuga ego gusa nta kindi. Nisho cyonyene yamusavye ati eske urashobora kubana nanjye. Niwe yemeye guca ubugufi arafukama. Wow, urukundo ruratsinze. Urukundo ruratsinze nkuko mubibona hano onya. Wow, amuhagurutsa. Wow, neza cyane. Wow, urukundo rurabana. Wow. Amarira y'umunezero hano. Oh my god. Isaha imbazwe. Isaha niyi nyene. Eko nakubeshe ko ndi ku kazi nawe. Yes. Okay. Yes, Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni good. Ibi bintu ni okay. Ibi bintu ni fresh. Na ema ni fresh. Na besho ni fresh. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Yes, nkuko ubona ibintu byiza. Ndemere kwinjira muri no rukundo rwanyu. Nguma hanze. Munyegere basiga tonya bazi. Ubwo sinivange mu rukundo rwanyu. Bisawa dawe kama imperi wawe ni gute? Namahoro menshi. Oya ubu nyene wiyumva gute muri kano kanya? Jewe uyu mwanya wari nk'indoto mu buzima bwanje. Savre. Nukuvuga ngo numunsi ntari nzi kuzobaho imisi yanje y'ubuzima bwanje. Yego. Parce que hari gihe umuntu avuga ati uko bigenda kose nzoshika kuri urugwego. Yego. Ariko nk'umwana w'umuntu ama chance kuvuga ati ngendo nderere ngaha ariko kubera igihe gitaragera ugahushagirika. Shangira umutima kuvuga ati eske nzoshika umusi wagiye argira ngo mbone urukundo rwanje nyakuri Imana yandemeye ryari. Yego. Byafashe igihe kirekire. Ndabisengera rimwe nkacika intege. Nkibaza eske none umugore wanje azoza ryari, fiancé wanje azoza ryari. Yego. Ariko nkagumanije mvuga nti friend of wanje arahari. Yego. Cyankoresha kwihangana no gutegereza ku mavi. Wow. Musi urimwe rero nto igihe cyagere ijuru riravyugurura
ndamwakira mw'isi y'imwemwe mw'isi imwe murabitahura bamwe yego ariko nakira umuntu ntarabona amaso mu mw'isi mu mubiri utarabibona mbwirwa ijambo rivuga ngo umuntu wakiriye cyangwa umwana wibarutse arimwo ubwiza bw'Imana arimwo mpemu yera yego navyumva nk'indoto ndi mu nzozi hama ndikangura ndica ndibaza ivyo bintu bizoba ryari bizogenda gute igihe c'Imana ko kigeze none cyambona murikwa n'umuco w'inyenyeri nza ndamubona cyavuga ati Mana urakoze cyashima Imana so no musi ndashima Imana rero ngeze iyi tarike n'umunsi mu buzima bwanje ntari nzi ko uzoshika cyane kuko ibihiga umwana w'umuntu ni byinshi ariko kubw'Imana n'ivy'Imana yapangiye umuntu birashika kiranyorienta no kwa irakoze Berize ariwe atuze umutima wanje ndakunda cyane wow okay bon bafite vyinshi ariko reka manje kwa Berize bene gute umeze neza muri kano kanya yumva gute bitandukanye n'iminota 6 iheze turi hanze agiye tonyene ntavyo narenze uruzi ko tugiye mu rubanza rusanzwe oya mbabarira gatonya uzobukoze okay uyu munsi n'umunsi abakobwa benshi babarindiriye ko babasaba kubakana n'abandi bahongo no munsi wari witeguriwe ntaruzi ko no munsi biza kuba bino bintu nta gahunda yavyo wari wifitiye aha bijyari wiyumvisemo ko uyu muntu ashobora kuzoba umugabo wawe gerageza tuganirize bijyari wiyumvisemo ko uyu muntu uko biri kose arashobora kuzoba umugabo wanje ko bakugura zuma mufite namwe gamagu yanyu bijyari wabibona bijyari wabimenye nabiboneye mu bikorwa kuko vyo vyatumye ubona yuko ari umugabo wawe nibiye bintu wisunze kugira ashobore guhitamo uyu mukobwa okay cyambere nisunze genda muhitemwo c'est vrai ça avuye mu bihumbi byinshi by'abakobwa ico nisunze arasenga ico cyambere yego kabiri ni umukobwa afise vision umuntu afise vision yego nanje nkaba ndi umuvisionnaire ndose umuntu afise vision nari ndose ikintu gikompleta icyo umuti wanje ushaka so bigeze aho ndabimubaza arabinyemerera hama ndagerageza kumwiga kumenya eske ukunda iki wanka iki cyasanga ivyo akunda bihe n'ivyo nkunda n'ivyo yanka turahuje cyabwa ati wa n'uyu uko byagenze uba witeguye kubana nawe ubuzima bwawe bwose uko numwe gusa nta undi muntu wemerewe cyane gose gose ntavya bindi ati burya umugabo n'ujye twiwe n'utw'abandi gupfana gupona wow ego buzirahereza uri umugabo ngene determine n'urukunda gupona wari witeze ko uzero umugabo gukunda muri buno buryo sivyo kumbaza akanya oya urukundo ni kwisha umukobwa we byamaze kumusa naje twimwe naco kumuhungu no musi urageze numwe mu miss abagabo benshi babategekanije abagabo benshi babizeye yuko bizoshika igihe cyabo kumbure bakubaka urugo rwabo no musi noneho iyi ni intambwe ya mbere canke ya kabiri kumbure n'izindi zigiye gukurikira nigiko yumvamo muri wewe mu mutima okay icyo niyumva mu mwanya nuko hariho etape mvuyemwo n'indi negezwemwo ni bon ntashyizemo ikindi kirenge kandi nizera ko kandi ntashidikanya nkomejwe n'Imana n'urukundo ko hariho n'indi ntambwe nimeje guhonyoramwo turi kumwe mimi maraje kwitanga turagugurukira nawe ntacyo mukanya yes ngaba nawe ntacyo agiye gushigikira vyitse yes nuko unye yes ababiri bakundana hano onya baraje kwiyunga kugira ngo kumbure bashobore gusangira urugendo rwabo ari babiri yes ni umwe mu bantu benshi babifuza imyaka yabo yose none no musi raba barabishitse yes musi nyezina inshuti n'abagenzi bamaze kuba bahari ariko kandi ndabitsa neza yuko na mama wabo uno musi niho yibereye yes nataza kuganiriza twumve mbega uno musi aho ariko haraba intambwe zidasanzwe aho ibintu biba ari vyiza cyane gose yes reka rero tuyaga n'ibindi bitandukanye ndizere kuri tayari gukora ubugeni ego cyane anya dufise umuryango munini dukurikirana kandi ukunda cyane na famille ugiye kurongorana nigiko babwira ikintu cyambere nababwiye ndashimye Imana yabampaye kuko ni impano nahawe n'ijuru
ni nka favor kuko n'ubuzima bushasha. Yes, nuko onye ni favor ati n'ubuzima bushasha. Yes, nuko unya icicaro ngiki inya ibintu bisa neza abantu ngahanya barinde kugira ngo kumbore bashobore gusangira. Yes, n'imiteguro nuko unya kandi ikindi naco nko nababwiye na mama wa Mimi ni hari yishike yambo mama. Ni sawa umeze neza uno musuje mu birori uyumva gute umwana wawe agomba arongoka? Ndabyumva neza. Waruzi yuko bizoba muri kino gihe buri? Oya. Ntavyo ari witeze? Oya, ntabyo narinzi. N'umunezero udasanzwe kandi ugeretse ku wundi. Uno musi inyuma y'ibihe bitoroshe no musi uri mu bihe vyiza. Igikubavu. Ego, ntabyo narinzi basi. Ngabo umunezero gusa, twazara umunezero. Sawa, tuza gusubira mu kanya reka tupfure twogwana. Ndabwiye gukoresha mama ikiganiro. Oya, ababwira nyina banezerewe. Ababwira iki? Anezerewe uyu musi. Oya reka ntaramushingira bamupropoje gusa. Reka propose nage nabayemeye. None yemeye n'uburi kumwa buratibu. Oya. Ibintu byo gusengera frani. Twizeye neza yuko arongoye mu Mana, ahantu hari Imana. Arongoye? Ntaramuhongo. Yaje kurongora none. Oya ndi propose. Propose ni bamaze igihe bakundana ariko abantu bashaka gukundana ariko umuntu bashaka gukundana ariko atarakwemerera kubera umugabo cyangwa umugore. So hano rero cyangwa bashaka kumbera umugore. kandi aravyemeye. Yavyemeye. Reka retse rindira ibindi bikurikira. Ndakibariza basigatanye imirasi ndakubaze basubiye nawe basigatanye sivyo none. Uyumva gute no musi kwa mutu yawe agiye kubaka ugwiwe? Oya narubaka uzombaze ne yagenda kubaka. None mibi bavyita gute nurishi nango none yavyose. Ni nango. Ni intambwe rero. Iyi ntambwe ndayishimye. Neca nk'intambwe yafise nk'amakenga. Intambwe yafise nk'amakenga none. Ibintu by'abahungu bikigera n'abakobwa bikigera n'utsikari yatari. Parisiriye mimi vraiment namuravye pa na para Tubasengera. Tubasengera. Yes nivyo kubasengera. Wari uteze yuko basiko vuba cyane hazo umuntu muvukana ashobora gutera intambwe nkizi enye. Oya sinende bitize vuba ariko ni Imana. Nigiki wizera mu ngo za vuba za kino gihe zirubakwa? Nigiki wizera mu ngo ziriko zirubakwa muri kino gihe? Icyo nizera mu ngo. Ego. Ziriko zirubakwa muri kino gihe se turumva nk'abanyumva ko ari abantu yaramusengeye musi yimwe maramubona mu mubiri ataramubona. Urumva deja ko ari Imana yari yamurungitse. Nigiki wizera kuri zino ngo za vuba ziriko zirubakwa? Icyo nizera nuko ubatse kuri Kristo kwanza ashobora no kubaka urugo rwa kino gihe. Ariko utubatse kuri Kristo biramugora kuko ngo za kino gihe n'ibibazo. Ya. Ni hatari. Utubakiye kuri Kristo biragoye cyane. Babigoye cyane gose. Yes, ni nyuma yo kuva mu bihe by'umubabaro ariko biraboneka neza yuko ibinya ni intango yo kuja mu bihe by'umunezero navyo udasanzwe. Nigikosha imirima anagameme kubuno munsi bamwe wapambanira wahere ibintu bitameze neza ariko no musi ukabona intambwe bariko baratera. Shafrane ni birebire cyane ariko iyi ntambwe ndayishimira Imana. Ibindi tuzobivuga hanyuma kuko kuri Belize ni naye ndende ya Beshi. Ni naye cyane ndende. Uyu ni umwana twebwe basi byari byarase ko akura yakuza agwaye cyane. Umva rero gutera intambwe nk'iyi ni ikintu kiremereye cyane ariko tutovuga ubonyene tuzovuga hanyuma. Ego. Kitegi nawe none basi cawe cavuga mu cyawa barongo. Ikibanzura gishaka iki. None ryari none. Kumengo urabishuhiye mu cyane gusumba je. Tubishuhiye nuko abahungu birirwa basara kubera wewe. Oya nibatuze. Tuze mimi ntazoba kwira bose. Hazavamo umwe. Hariho rero uwundi umwe n'abantu baguma basabira. Hariho ariko barasabira. Baguma basabira ati please mimi kunda uyu muhungu aragukunda. Mungu yitwa Fiko. Ngo arasaze kubera wewe. Hari usaguma kuvuga se uyezma. Mimi. Cyane umugenzi wanje mureke kumubeshera. None ko mama ko muramusokoroza ngo ibiki nibiki umushaka bishure gute. Uyu rukundo nagora dudubiza muri we. Kandi gitangaje ningende base bakunzi ba sinema ndundi bumva bashuhiye cyane urugo rwawe nawe. Sikazima atari ugwanko ariko radudubiza muri wari urukundo. Reka rukomeze rududubiza sikazima atari ugwanko. None basarafise amahirwe base ndamakenya none. Ayo mahirwe uyashaka yiki? Kugira ngo areme tureme na twebwe abakunzi biyo. None murahangayitse. Biteye ubwoba abakunzi wa African TV vya vrai ni muhangayitse kuba Fiko akiri single kandi mimari nga. Naze kubitubwira kandi none mimi niba mimi yaremewe Fiko tayari tuzogoaka. Ariko niba taremewe Fiko abantu muhangayikishwa niki?
Okay, mushobora kwibaza yuko haza mbona twabanye. Yes. Biraryoshe twicare tubaze mugabo yego transfer najya nta rubanza rwa mimi bigira kamera zimya babona ivyo twariye sawa ntacu riko ngofere hano gatozo bukoze mbabarire se abitwo nkunda kugira ngo abakunzi bacu tubaha umuco gatonya twaje muri propose nanjiranyishwa ntona kuyashuye amaze kundimvya kwa hano turi harashushe kandi turi Bujumbura nizo bituma tuguma tugira kayobe keza indukira gatonya d'abord mbere gutera kwa Afrika indukira gato uriko arabijya ku uyibona gute ni couple nziza kabisa bana kingene baberanye araberanye cyane gose nigikusabira mushikaho mwene wanyu plutôt ndamusabira byinshi mungo mbivuga muri kwisunga Kristo niwe rufatiro Kristo niwe fondation nziza yo kubaka urugo rwiza udafise Yesu kintu mara ndamubwira buri munsi yes udafise Yesu mu rugo iwe hirwa intambara shaba ari bibazo kabisa kuko rega Kristo niwe dushoboza byose wewe frandi urazi kubana n'umuntu mwahuye mukuze afise kamere merezi we nawe ufise kamere merezi wawe mukabihuza bibaza aho hantu atari imana zagusanga zitamara kabiri yes karenga roho kandi rega tonya kugira ngo censozera na bino bintu Frandi ndarushye nambaye hotaro bahita gute mbere oya reka mimi gudakunda kuvuga ivyiza byawe nibiki wambaye neza kuva hasi gushika hejuru wava wihenda wibaza ngo ni vya bindi kumbe si vya bindi nibishasha sit outfit mana yacu kandi usiga afite akagubu nakuye mu Burundi mwe reka tukajiste neza tukajiste agahuzu kawe neza tukajiste neza mimi uzigafise amasoni bikatwa twatukuzi uzigafise amasoni ni kubera iki okay uno munsi jewe muhiganwa dora uko na fiko hari ko komateri zirenga amajana 3 bose apana bavuga batera igisabisho ngo ndasabye ngo Imana ibafashe babane uba wiyumva gute iyo abantu bariko baratura ibintu nk'ivyo onya ni vyiza binyereka ko bankunda abanyefuriza ivyiza abantu baranyotewe cyangwa barifuza kuzobona mimi ari mu rugo rwiza ari kumwe n'umuntu amukunda muratubabarira oya mimi oya sorry oya none kubera kinone bishobora kuba navyo kuko bon mu bisanzwe aragukunda peut-être ari izindi principe gira ngo adakwiza kubera kuko yabaze kwiza waramwimwe ivyo bintu none yakubwiye ko yampropose yarabikubwiye jewe tumaze kwicara pane biye byo kuri kamera yarabikubwiye inyuma ya kamera tumaze kwicara kenshi ambwira ati nukuri pe yakubwiye ndabire ngo rabira mimi ko biwe nukuri kwiba ndawe ukunze vyiza uko nibyo ari mimi kurahombaga mimi sideke esha unacha za kuvanga nawe yakaramugirira sideke papa go vraiment nabandi ngene bahabwa ke Bangire biryoshe ego antuka agutanze gukora ivyiza nk'ibi ni bon ariko nawe nizere ko makuju utagusiga Frandi je na pressure afise urashaka yi na pressure afise gusa abakunzi bacu bafise pressure yo kubona bibi Mireille urugo rwiwe nakomeze babisengera Imana nande nafiko seriousement mwarana nampaye n'umugabo deja ikandabwira ikintu kimwe kuko icambere cyo biraboneka neza yuko fiko agukunda mu bigaragara vy'amaso katavye ndabona ni vya vrai cyemaze kubona ko ari umugenzi wanje je ni ibintu bingaha amaze gukora jewe mbona nkavuga ati shanga hafi kari yerekana oya gusa ntavyo mvuga ni batavyo urabona uzovyibone kandi Frandi wo seriousement umwete wawe nimba wakunse bakunsutse umwete wawe ndabizi kuri umukozi igezaho rero nje narushere kuvuga okay ijambo rimase igihumure abakunzi ba African TV bafise umutima uhagaze kuri fiko nawe kuri deja wana preciser ego je ngira ko precise ntacyo ndababwiye bizera ikibasi bizera Imana urukundo nago urukundo barusengera bafiko bamwifuriza ibyiza nanje banyifuriza ibyiza badusengera okay ne badusengerere hamwe bose bamusengera ukwiyo ariko mushobora guhurira hamwe Jesus say yes nobody can say no wow aho karakwiriye vraiment okay nibice bingana gute mu mutima wawe ubona ko afise kamahiko
Frani uracambaza kuri Fiko. Oya, bon oya umuhungu ari we wese. Oya hapana Fiko, umuhungu ari we wese. Oya gize ivyo bintu reka ivyo bintu kuvyo by'abahungu bireke sivyo bindaje ndimanga ikishwa no kono nshobora ku kubaho n'umuryango wanje uri kumbwira iby'abahungu reka umugabo ariko umugabo asumba ivyo vyose. Wapi? Ni umugabo nasumba ivyo vyose. Sinzi kabisa. Asumba iki? Asumba ivyo vyose uri kuravuga izo responsibility uko uronse umugabo. Wewe ahubwo ni gute uri kuragereranya umugabo na responsibility? Umugabo nibisanzwe. Oya. Ashobora kuba arenze cyane. Yes. Umugabo n'umugabo reka. Ariko reka rero kunzana ivyo biboro nta mwanya ndabifitiye mbabarira. Mimi ngo namanya afitiye inkondo. Nta mwanya ndabifitiye. Muri maka bakunze bahora baciye amazi ati ivyo mujye munyipfuriza mafu birabasha. Oya bakomeza banyifuriza ko bansengere ako simbona umwanya basi igihe simbona ko kiragera. Hari jambo yambuye ryari kandi arisubiremo Fiko yavuze ati mimi Fiko yaguhaye oya basi jewe ndababazwa n'ingene mbona hangayikishije n'urukundo rutamuri hafi biki franira reka nabwira jambo se yavuze mimi he abaransize vra babonye ngena chance birangiye ansitse nayobo ariko ntaco abakunzi ba Fiko wahagaze n'uru mu rukundo rw'abandi bambuje kogera mu rukundo rwabo none rabo bana rusambuye abengera ngo bivanga mu nkundo z'abandi wabonye baba bagwa bivanga mu nkundo yes inya couple nziza cyane gose banange bamaze kwicara bamaze gufata icicaro yes abakunzi babo bo ku mutima umuryango ya hafi nabo nyene bari ngaha anya aho baje kugira twibukanye re gatonya rero abakunzi ba Fiko d'abord mbabarira kayashu ni kenshi ahantu turi harashushe rero mbabarire yes kuba kunzi ba Fiko amwumvise mimi mbega koko Fiko mubona afise amahirwe yo gutahukana uriya mwamikazi ari hehe mbere uyu mwamikazi mubona afise amahirwe yo gutahukana uyu mwamikazi mubona hano onye canke no kwiboma mu vyo musengera mimi Mireille na Fiko canke bigenda gute yes inya couple hano onye bamaze gufata icicaro hama kandi cembanza kandi ngome ndabaganiriza kugira ngo batubwire urukundo rwabo koko intumbere yes ni mu gihe tubona ko ingo nyinshi n'umusiko zirubaka cyane ugwaruka abantu bakiri bato ni vyiza cyane gose kandi bavuga neza yuko ngo abantu bakiri bato batubaka ariko no munsi dufise ivyemezo vyinshi vyemeza yuko abantu bakiri bato bashobora kubaka kandi bakubaka urugo rwabo rugakomera urugo rwabo rukaguma yes nibo baba bakoranijwe ari babiri kugira ngo bazoshobore kuba umwe ni wa munsi Imana yategura mariage yatangujwe n'Imana none nabo nigo rugendo barimo yamusavye ati eske urashobora kwemera ko dushobora kubana mu rupfasoni rudasanzwe umukobwa acaca bugufi arafukama urumva ko ari ibintu bidasanzwe kare kumbure tubona abahungu aribo bafukama ariko no munsi twabonye neza ko umukobwa niwe yateye ya mbere arafukama kugira ngo amwereke neza icubahiro ko azona mwubaha nibamara no kugera mu rugo yes nuko reka tugerageze turabe ko kandi kubaganiriza kugira ngo baduhe byinshi bitandukanye mu nkuru zitandukanye bari mu vyabo mugabo baranganiriza kabisa bakorekana n'amatariki ya mariage atleta bagenda bapangiye ngaha nyene cyane ko nkuko mubibona hariya muri kalendari hariya muri telefone kwa mimi hariyo muri kalenda baza ko barapanga rero n'amatariki ya mariage umunsi byose bisha bibera mimi Mireille ni wari karabapangira mu gihe nawe ivyiwe hari abariko barabimupangira ibi binakazovyumva mimi bino bintu ibi nakazovyumva kweli kuvuga cyose muzofashe gusohora umukobwa wanje neza nta sakigira yarapfuye nje nzomusohora abakunzi ba African TV n'abakunzi banje n'abakunzi ba Franike bose muzofashe dusohora agakobwa kanje neza kandi mbaye ndabashimira kandi azi ko bazobikora bona kamwe mwafise yanse kuvuga menshi mugabo kamwe mwafise kararenze nyene ari mande y'uwakunda umwe makuri kuri we nta kamwe mufise Jenda gafise nyene nta ufise ukunda humura weho ufise ari muri jewe nanje ndi muri we zo ni ndoto wana bimwe yari kariyumvira cagiye ati bikiri mu mwemu unabiri mu mwemu nibara yaja mu mubiri
mpore ufite agabonge kabisa kadasanzwe tuganira sigatonya no kuri mbesho uzobukoze rimwe gusa sivyo none uwo n'umunezero mwinshi go vraiment wow maze bona uranje umunsi umwe ndarifise ni ibyifuzo yasha nivyo twotaba yasha udashaka kuvyemera nta kundi tuzosanga byaraswe bon nivyo ubu ufite amarangamutima adasanzwe ukabumva ngo ikiniga kiragufasha murundi ntakunda kuvuga cyane ariko ndagusavye utuganirize gatonya uyu munsi abakobwa benshi baba bawutegekanije pe wari uwiteze wari uzi ko bizoba muri buno buryo wapi nicyo kintu ushimira Imana muri no relation yawe abantu benshi batangura relation ntizirambe bikagenda uko onye nicyo kintu wewe wishimira cyane nishimira no kunyera Imana yampaye unkunda byanyavyo nyene abakobwa ni gake bahura n'umuhungu w'indoto zabo kugira ngo bahure nabo abayabanje kurira kenshi kubabara kenshi guca mu bihe bibabaje byinshi bitandukanye ariko uno munsi uragira amahirwe novuga mu gihe nk'iki nyuma yo kuva mu barimo yo kubura papa wawe no munsi uronse undi muntu kumbura uzoza uraganyira uririra w'umugabo ukamubwira vyose ni ibintu wakira gute ashimira Imana niyo mugabo w'indoto zawe canke baragukwakwanije yambwira oya hari gihe ibintu bizimbeshe ko ari abantu bahora bakwakwanya bakabajanira oya ntazonemera oya hari abo bahora bajaniranya wowe ntibakujaniranyije nabo mibe barabeshe oya hari umuntu bajaniranya akaja kubaka atari vyo yateguye nibibaho kubera amafaranga kubera mu muryango w'abamurungitseyo ugasanga aragiye tekene no bivuga ko nuko nta muntu umwe agenda kubaka atabiteguye canke atari we yavyitiyemo hama bajya nabo bipfira mu rugo n'ibintu bishika mimi yaratubwiye ati urugo rurimwo Imana ntirushobora gusambuka nawe nivyo wizeye mbabarire nje kuri kano kantu gatonya abenshi bakunda kuvuga ngo reka ndavuga tumva kugira ntanyumve bof ngo abahungu b'inzobe ngo ntibakunda urukundo rwiwe urugiranya gute wisubirize bike wishure bike je ikintu ca mbere no bivuga ko nuko si kuvuga ngo umuhungu w'inzobe ahubwo ubundi umuntu niba ukunda abantu b'inzobe ariko zonyene ukunda ahubwo nyene nivyo uba warakunze ariko je nakubwiye yuko ntamukundiye inzobe je namukundiye inzobe yo mu mutima n'ubuze bwo mu mutima abaho vugana ziba inzobe yo mu mutima niyo wakunda waravye nyine yakaka mu mutima uravuga ati umungu je sinomuhusha nama nabonye ibihungu vyirabura mu mitima haranavyemeye ibihungu vyirabura vyamurondeye twabumvise mwumvise mwe kumara ko muratesha umutwe umukobwa wacu katwizire kuri bofre nawe katuvuge kugira ngo duhezagire urugo rwacu rushasha ugiye kubakwa wiza cyane gose umusore wari tayari kabisa uno munsi urageze inshuti abagenzi nico gihe kumbure bagiye kugukeza ariko ntibazi ibindi bintu bigiye kuzokurikira muri wewe imyiteguro muri wewe imeze gute imyiteguro imeze neza cyane yego miss abagabo benshi baba basengera ni wowe uyo onye vyarakoroheye kugira ngo ushobore guhitana uwo muzokubaka guhitamwo uwo muzokubakana urugendo runερure cyane rutoroshe nk'umwana w'umuntu kugira uhitemo uzubakana nawe biragoye sauf ijuru ryonyine rishize kwako rikakwemeza wo ijuru riguhaye kuko umugore mwiza atunganye atangwa n'ijuru wow atangwa n'ijuru nibihe bintu wari uratinye kuzo bon nibihe bintu vyari vyatumye utinya kumbure guhitamwo umuzokubakana icatuma ntahitamwo tuzubakana nuko naraba bijanye n'umuntu bigize umuntu canke ibingize kuko systema kugira uhitemo muzobana niko ubanza kura eske uyu muntu ngire she mu buzima bwanje arakenewe nuje gukompleta manka afise mu mijewe kuko buri muntu wese arafise côté faiblesse canke côté défaut parce que unarondera uzomwuzuza bon nico cyatumye ngira iryo shaka nsenga Imana iranyorienta kuri uyu irakoze Berize azahuje
ivyifuzo vyanje vy'umubiri meme n'ivy'imwemu ico nari nkene mu buzima bwanje. Wow. Ndeka kumuruhishiriza. Ndeka kumuruhisha umugabo wawe ntavuge byinshi. Reka ngireka sakanyuma naco. Mariage yatangujwe n'Imana. Uno musi nagiye gutera ikirenge mu c'Imana yatanguje. Uyumva gute? Ndanezerewe cyane. Numva ntoro ngenda bivuga aho mengano haguruka hasanga aho Imana yibere nkayibobera. Yego. Ndanezerewe cyane. Aho ora mu mutima yosanga sindi mwisi. Wow. Kono kuri. Ego. Yes, nuko unya kumbure izini ntambuko zose tuzoba turi kumwe. Yes, nuko vyari bimeze ni hano onye nkuko mubibonye ni muri runo rubanza nyezina aho bona neza yuko hasa neza ibintu bimeze neza aho bona neza yuko abantu babitavye kuza kubashigikira. Yes, ni demande ya mariage aho ibara abantu bakenya ariko kandi akaba ari imwe mu ntambuko zerekana yuko ibirori nyezina bigiye kuza hama kandi ngo abahujwe babiragahuzwa n'Imana urugo rwabo rurakomera. Nivyo turiko turasabira bano onye bakunzi wa African TV, abakunzi wa MIREILLE, abakunzi b'umuryango wa Ineza family mubashigikire. Mimi nta bandi bantu bafise atari mwebwe. MIREILLE nta wundi muryango afise atari mwebwe yubatse ku mbuga. Nimego kumushigikira, nimego kubukorera urubanza, nimego kumereka yuko ari mwebwe muryango wiwe. Yes, sasa rero hari umuntu hajyanyaje ngo mamagare nende mumazi vyiwe ndamazi vy'urubanza rwiwe. Sorry mugume ngaha. Yes, tujane ndakwerekera runo rukuri hano onye. Hano boss ngo hano ingo tuvugane gato. Kanda gokorere y'intebe oya si wewe ngumiriza gato kano kantu. Reka ndakwereke. None muhungu nakuzanye muhungu bagutware ntaje nanje nukuri kimano nabi sinzi bwo banze yamuno kuri niwe munyishe umuhungu kogenda cumbagira yateye ivi nawe yakwe n'ikirato ndabira yafunga ntaco. Yewe gaye none muhungu ntibikorera kuma wambaye ibiranga byashitse mwene byashitse hagaranga nawe naco bikubera karoro turana yakuze hotel ivi hagarara wewe ni gute none ga muhungu shaje ndashima kuye meze neza ndi good I'm good man. Yes waje gushigikira uwo bagomba baronka yuri kare gusarisha reka nibakumve naje kugushigikira naje basi yaba byashobokana kuba na bodyguard wiwe bodyguardisha nako bodyguard bari kukubona meze neza none je ndashima Uwiteka nta ngorane nimwe kuye ndashima. Hanya hari abantu bakwa dukurikirana barenga ibihumbi 162 baramutse kwanza ni kuri African TV. Bakora turaba. Amahoro ndabashimiye cyane ndashimiye. Imana ibahezagire cyane. Je baka sorry. Shakandi uracyari umusore biraboneka. Maje ndacyari umujene, ndacyari umwana muto. Umwana muto she, umwana muto ubwa gumaja muri sabe herabe. Ndabira gumaja muri saro kubu. Gumaja muri saro kubu. Urashari umujene kuna mujene yambara yadugije gakoro. Abura batamugabo. Ini style yayo. Musheri ufise azakubwira ati sheri manura gakoro. Wani byoshoboka kubera je ini style. Iri nome. Okay. Uwundi musore mugenzi wawe nkusanga namusumba aje guteri oya bamutereye wewe ivi. Wewe none ndijari gamuhonga. Jewe mu bisanzwe ntabeshe. Ni ndoto mugabikoma bigomba bibe mu ndoto. Apana brad, si brad ni ndoto bigomba bibe mu ndoto. Mu minsi zananje muzokumva utera ivi. Gutera ivi muga je notinya umukobwa ntereye ivi nkuko muhonga. Je nkubera ari ryambere sinda nta n'umunsi ubigera ndeshe. Avya vrai nturaresha na rimwe. I'm single. Bro, uri single? Yes, I'm single my brother. Ningene boneka kwishura yawe ari abantu b'abanyamuji wewe. Reka cyane. Uravye mpamvu ndi single. Basingiye gutongoza umudemu. Acabanza karaba kaca yibaza ngo ni umwana, ni umuntu Achabaza ngo umwana yekaraza kumuresha. Muga kubona nace nihagarara kuca nishimwe. Ce nigira umuntu muri naho muri jendi. Yacavuga kumeka kaja makarisere kumene n'ubugufi bwonyene gusa. Muri makumaze kuduraga kenshi bagutera amapoto. Ntubeshe. Ego eka kuvugisha kuri bane. Yego. Ndamaze kuduraga abakobwa bane baremera. Muga babiri baranyangiye. Bane baremeye. Babiri. None musi bose muracari kumwe. Oya nakida kubera nango ndabe ko nogerageza ko vyokunda kumbe sanga berakunda. Nanzi ko bazonga yabasimye agenda gutera brag. Bacanga kuduraga. Kumbe cyane cyangwa baranyemera bameze fresh ahubwo n'umujama wanje kwe je ngige mbere mbonye bino biye
oya Urayiwe. ana uri umunyakirundi Brazil Bonde bose si rwabonde kugaruko ega je mvuka ruguru. ruguru he Ruguru igitega je. none igitega ni ruguru muri capitale politique Ega birashoba none mu misozi ni habaho. Gari mu musa misozi- ngayivukira ari Mu misozi ari abo munyaganyaga. ari umunyaganyaga awe kaje ijyansoro abantu dukurikirana bijyansoro Apana ijyansoro. Hari zanuze za mataba, za taba, za hehe, za kivoga sinzi kuhabona. kivoga ni gitega ye Hariho kivoga nahahi Ego hariho kivoga ya gitega irahari. nivyo Nivyo. Jasi nokubesha kunyambu utaratembera tembera uhabona. sorry braz none nk'ubu okay nk'akarorera ugiye nko gutera ivi nk'uwitera gute twemetse Utera ivi. yego Man je nuko man. ewe baca bavuga gute Man navyonzi. yo okay none nk'ubu wewe Eh. utegekanya gutera ivi umukobwa ameze gute So, uko nateye cha ubwiza bwiwe. tubanze tuvuge nateye Ateye. yego Musanzwe jewe. Wibeshere. Mbiriza umujama je namushigikiye respect. kubera Nibaza ukimenshura braza na wewe namushigikiye. Nibaza zumeka kuvuga ivyo namaze kumenya. je navyo namenye sinzi nk'abakunzi bacu Basi umujama je namushigikiye kubera je sindi wa undi ngo araba muri gang mister ndabonye umuntu aba yishoboye umuntu nyene mvuga ati atambutse bavuga ati ujya muntu aratambutse nyene yarahijeje yiyumvire neza none ushatse kuvuga iki twemve twamvise n'umuntu basi eka ndakivuge mu kiruhuko kubera jesi nyamba ndababuriye rero bambabarire umukobwa afise igiti nukunda abraza uca kunyegeza wewe igiti uca kunyegeza wasino kunyegeza wara sinoca ndabahonda ngana na pate wanje wabguze umuzi ushobora nyene kugira wangu ndi nyene nk'uyo ubona wanya wewe none si ye nongerageza Uri barazoshobora amubwiye ahandi naho mu maso ndashobora kuranga umudembo afise isura nziza umudembo ateye neza yakuzamwo amata yakuzanamo amata bana banga abari amateka ariko aho naho ngiye kuraba ivyo navyo noba nihenze noba ngafotore tubisebanye n'urubanza mungwe ntiharageraga nta ngora ikibanza ni gwanyu ego birumvikana ikibanza ni basi nora umukobwa sinora ego Imana ikiba yaguteguriye ntogiharira kandi bukireke mu bisanzwe ntaho yoba yirabura naho yoba asa n'inzobe noshimuko ni kubera ni Imana iba yaguhaye uvuga ati abukadoni ego muremure canke mugufi muremure boje braza nta mugufi yaje no utwa umukobwa ari nko kuri wanje abo niwe nkeneye aya man uri serious wala I'm serious I'm good man I'm serious apana umuntu ushaka basi ndagwa kabiri mpamvu je notwara mu mugofi niyo nko mu nzu basi mu nzu dushetse kumarika nk'itara none umva vyo bigenda gusa twese turi abantu bagufi yo ni challenge vyo bigenda gute biragoye pe cyangwe kuhanagura ibiyo wayi wa mdamu wanje muremure atuma gushira ku rutugu atuma shira ku rutugu ntaje ugacuhira hetse nta mugufi yaje no kugira ntwara never c'est vrai namvuga mugufi murakundana rero never zingurana n'abantu barebare kandi bameze fresh man bameze good je benshi baranzi abo adraze ni batubwire muri komanere abona adraze abona adraze cyangwa abona nagize natongoje aho maze no guturaga no gutunga cyane cyo aho maze gutongora aje kubera je navukiye ari mu karere ka ruguru usanga sometime ibintu muvo indimi muvuga z'abanyabujumbura zirakugora zirasura kunkuca ndibe Imana kwabarire muho bani yarambabariye kubera yagize mugufi ndayishimira Imana c'est vrai urabishimira Imana manje ndabishimira Imana kubera je ndi mugufi ya I'm happy mugari y'abandi benshi usanga batabyishimiye bataryohewe bashavuye muga ivyo navyo si vyiza uri ukuntu Imana yakuremye byishimire ukuntu Imana nyamba umugaye nyamba umeze gute nawe umeze gute yego simuko nyene ukuntu Imana yakuremye nta ngorane yego ari abantu nk'ubu yumvira geti yawe umuhungu kabisa sha nari proud no kuba mizuko onya nabinezererewe onera buraza no mu manza z'abandi basi urana basije ndagwa karorero ari abantu bagufi ya benshi tungana nk'uko nyene basi dufate nko mu cyungararo ya ruguru
sinzi kumaze kumva amaja sijambo iryo jambo ndarivuze maze kuyumva amajambo ndavuga mu cyungaro ya interieur hari mu ruguru hari abantu bangana na twege benshi barikumira bakigaya bakinyegeza bakavuga ati je sino kuyereka mu bantu kubera iki uko nabameze basakikingira akavuga ati none giye mu bandi bantu bakantwenga bahagira iki kubera nkagiye kubera je ndi umuntu mo happy je ndi umuntu namaze kwiyakira nambere ibintu byatumye niyakira kubera je nkina mareresi sinzi ko maze kumbona navyo ndakura umusitari nanga barakuzi braza mve uko rivuga amazina ega ndabivuga kubera abantu bamenye icyo nicyo cyatumye nirekura cyatumye basi niyumvamo n'abandi bantu benshi bakankunda bakagira iki bakanyumvamo fresh ego yes nuko on Mimi Mireille uramuzi so Mimi Mireille nta je basi Mimi Mireille ndamuzi cyane ukumufata gute none wewe je Mimi Mireille ni my sister kuba dizera my sister ikono basi nijya mu novuga nijya mu novuga kubera Mimi Mireille je ubwa mbere jewe narifuza kumubona basi nkavuga ati je Mimi Mireille ndifuza umukobwa bavuga ati umukobwa akina neza umukobwa ngo mu gihugu cy'u Burundi ni umukobwa ngo mwiza cyane akina neza akamwiza nawe urakabona none brass akamwiza nawe urakabona none ega umuntu ntashobora kuba mwiza mu maso gusa bashobora kuba mwiza ku mutima umuntu ashobora kuba mwiza ku maso gusa no ku mutima bivanye n'ibikorwa byawe gukora urashobora kuba uri mu bimwe ku mutima umaze fresh cyangwa ukashobora kuba uri mwiza inyuma mu gugasanga umutima warasivye warahebebye warapfuye nabi gupfa nabi no kurebera muhongo ako si sawa ego urumva kune wambagije Mimi Mireille ndamufata nka sister nka mushikana naho tutavukana ni nka mushikanje ego Mimi Mireille akeneye kurongorwa nawe nyene mu bandi genda umubwirage n'umutera intege basa akajamo kamwe umutera intege basa arongoga mu bandi arongoga mu bandi man inde urabona nukuri yarabikeneye akeneye bari kuravuga mimi umuntu agumanya mbikibara musubira mu byo irabura ritukura apana novuye kamvuge ritukura kuba mvuze girabura aho usanga arantu ngo urabona ngo ko nabandi bariko batuye abiwe bariko barabirangiza Mimi nango tuje kumutwara ngo tumusengere urumva no kuri Mimi mitwaro yaba ari ikindi kinakiyanya mbikibara jina ngiye kuri my sister ngo urumva ngo ndaguterera ivi no kuri kwimana ngo nterera ivi nivyo ushaka aje kuri nterera nivyo ushaka nivyo bashaka bande abako rero kandi rero amajambo menshi uvuga nze gukora jina ngiye kuri my sister Mimi reka twumva ko yubaka kubibwira abantu benshi barabihababukiye cyane ibiki nuwe aravyishuza ati ne Mimi none ko muti wawe nanye nahejeje none ati none Mimi none vi mugana byo nakubariye ndakwihakanye okay na Yesu baramwihakanye nangorane na Yesu n'umwana w'Imana baramwihakanye ngeswe jewe mwana w'umuntu ngenera pafite rero disi oya je nahejeje gukora ikiganiro muvuga ibyanyu yego mugabo ntashi ivyo bayabirindiriye arinde pafite yakondesha mu mutwe Yesu nukunye urubanza nyezina nubwo wagenze kumuzera ndagushimire cyane none gusa nawe tuzoze mugi wawe utera ivi brazi ma jina so oya so no mose apana umunyene mugabo oya so ubuvu bari oya n'imyaka igihumbi zohera apana igihumbi apana imyaka igihumbi gusa ndacyari imbere mugabo izoba ndizeye Imana nkuko yandemye nkiri muzima really proud to be as a face kabisa asante sana bari Imana igwezagire cyane nawe Imana igwezagire kurenza umusheri kurenza umusheri muzima amen kandi mwiza cyane ufite umutima mwiza ikimetemete kiri nombre Imana ikabari yes merci beaucoup mwagabisa kwa dukurikirana asante sana Yesu nashimwe tugire Kristo uno munsi uri hejuru shimira Imana cyane ko umunsi udasanzwe ku buzima bwanjye ni umunsi ijuru ryemeye ko mbaho ari umunsi wo kwishima
umutima wanje. Icya mbere shima Imana iyo yabikoze gushikana kuri uyu munsi. Kabiri ndashima Imana iyo yabashoboje mwemeye guheba imirimo itandukanye, imyanya, amadeplasema ku bwanje. Nukuri umwe wese ahari ikomera amashyi, mwakoze cyane. Hama ndakeje umukunzi wanje, ntabyo yarazi, namubwiye ati wihangane, namusabye imbabazi, ntabyo yarazi vraiment. Yakoze guhashika, karashimiye abavyeyi, umuvyeyi yigoye, byari byoroshe. Ndashimiye mwese, nukuri sinuronka ingene bimvuga mu gushimira Imana kuvyo yakoze kuno munsi. Umwe wese ahari yumve ko ijuru ivyo yakorenga canke kwitanga ko ngaha vyanditswe mu ijuru, muzobihemberwa igihe kigeze nk'igitsibo cyo kugoroka. Mwarahezagiwe.